bw'abazima. Tugushimiye kuko uri itanguriro n'iherezo ry'ubuzima bwacu, uri isoko ry'amahoro yose dukeneye. Uhabwe icyubahiro kuko zimwe mu z'abazima ni ubutunzi duhabwa na wewe. Twebwe b'abana waha uburenganzira bwo kubana nawe mu kuri kw'ijambo ryawe. Turi mu izamu ridasanzwe rya gatatu, izamu riri hagati ya saa 12 na saa 3. Tugiye gusaba umugisha, tugiye gusaba umugwizi, tugiye gusaba imbabazi, tugiye kwatura ibyaha byacu, ariko nitwirengagiza n'ibyago bitubaho. Amaraso meza ya Yesu Kristo turayambaje kugira ngo uyu mwanya tuba bagaciro mu izina rya Yesu Kristo, kandi turasaba ngo umutima mweranda akorere muri twebwe, akorane natwe kugira ngo umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana dukoza ko biduhindurira amazina, tuve mu bugumba tuje mu bubyeyi, tuve mu cyangiro tuje mu gikundiro, tuve mu bukene tuje mu butunzi, tuve mu butindi tuje mu budahangarwa, tuve mu mibabaro tuje mu munezero. Kaze Mana mutima mweranda twigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, tubone kunezerwa twebwe ubwoko bw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro byagiye mu ijuru, natwe duhabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Naragenze ndaruha kandi natunura, iyo nebotse byago byawe, uyu munsi mvise ububasha bwo kuboka, je nkagira amahoro, nkama ndirimba indirimbo yo kuva. Tugire Kristo. Bakundwa umukama aho muri ku mpande zine z'isi, muri wowe uzinduranye inkuru y'umubabaro, muri wowe wararanye ibimenyetso by'umubabaro, muri wowe warose indoto utararotorerwa, muri wowe wakoreye umugisha utarawipfuritswa. Murematse nema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose, urukundo rw'Imana ruduhaze ibyiza, kandi ubudahangarwa bwa mutima mweranda bw'ubutatu bwa Imana imwe rudendewe kumwe natwe. Bahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turacyari ku munsi wa 236 mu genekerezo rya 24 ukwezi k'umunani 2014, naho nyine watubiranye ariko wa Mungu twazinduranye igitondo kibi mu muryango wacu gahera wigiye bihana n'ibindi. Turaje muri ryazamu ryo gusoma ijambo ry'Imana dukoza ko kugira ngo Imana ibiduhere umugisha mu gufata amidara yacu ikayuzuza kuri komasezerano yayo. Nabwiye yuko ugomba kuba umuntu abushitse, kuba igihangange, wige kubaho wunze isezerano n'Imana. Ko hari igihe Imana uzosanga bikenewe kwigukiza, ishingiye ku isezerano munze nayo. Ariko uzosanga Imana bikenewe kwigukiza ishingiye ku murimo wakoze. Ariko uzosanga Imana bikenewe kwigukiza ishingiye ku kwemera kwawe. Ibyo byose ni characteristic, ni condition zo gutabagwa kwacu. Imana imaze guhitegeka Umunyisirayeli, yahamagaye Musa imubwira ibiri ngombwa. Ruhande y'amategeko Imana yadushiriyeho ari icyo twita ihema ry'Imana.
kandi kubicaye no kubaka ihema ry'Imana murazi ko mu gitabo cyo kugoga guhera mu kigabane cya 45 ariho twari birasaba ikintu kimwe birasaba ibikoresho bitanzwe n'abakristo umunyisirayeli n'uvuga mu Kristo yisobanukiwe mu Kristo wisezerano kandi akabitangana umutima w'urukundo icyakabiri murabwiriza kumenya iba biri muri iryo hema bari yisanduke baje mu giti cy'umunyinya dekoye n'inzahabu ifite amamezero 2 n'unusu 1 n'unusu 1 n'unusu 2 n'unusu gatatu abari ku igitereko cy'amatara icyakane abahariho nyine uyu munsi rero icyo tugiye kuganira ibyo nagenda bibasigurira uyu munsi uko bigenda kuri ingendo ya Yesu Kristo nimuzobirondera handi nimubona umukozi w'Imana atunze afite inzaba afite ifeza afite amazi afite imiduga afite n'indege nimuzokwibaze ngo no umusuma ikapete twabuze abakozi b'Imana bisobanukiwe iby'Imana irabitanga dushaka gusa Imana tuyisaba abakozi b'Imana uzuye umwuka w'Imana batari ibinebwe batagibye abandi batagibye amaboko y'abandi ahubwo utagibye amaboko y'abandi nibenda bapfinze ahubwo bakoreshwa na mutima mweranda bategeza kugira ubutunzi bugaragara cyo ndakibemereye muhere kuri Ibrahim muhere kuri Isaac muhere kuri Yakobo muhere kuri Yozefu ministre w'intaro zose usibye presidence andi hose yaragaba kaganza byumvikana ko bimwe muri byo bubaka uyu munsi nta kanzi tukora wozana ryo girane ego bimwe byo guhabora umugabo sibyo biriya bugerekera avuga burya nuko mu pangatira uhabora n'igiti gikitse umusaruro bizana cyo kimwe n'umusaruro mu cyacu canke kubakema ry'umukaba n'umutima ukunze kuko Imana basize ubutunzi muri uwo mugisha w'ijambo ry'Imana ku buryo bw'uko usanga hafi ibyo tunzi bizibigirane bihagaze kuri ubwo buhanuzi n'iryo sengesho gasanga biteye isoni kubona wanza kwigishwa gutanga kimwe muri 10 naho ugitanga tugeze rero mu kigabane cya 26 ku nyigisho 71 ihema ry'umukama biyavuga ngo uzotunganya urusaga ukoresheje ibitambaro 10 bijishe mu nyuzi zera zitsibye impuzu z'umuyuguge impuzu zagama n'izagama gace bibatse uzoshushanya k'abakerubini ubikorana ubuhinga uburebure bw'igitambara kimwe kimwe ni intambwe 28 ubwaguke bw'igitambara kimwe kimwe ni intambwe 4 ibitambara byose bizoringanira ibitambara 5 bizoteranywa kimwe ku kindi ibindi bitambara 5 nyene biteranywe kimwe ku kindi uzoshira utugozi tw'umuyugubwe ku mubuga w'igitambara ca mbere kumera z'igitambara bya mbere byateranijwe ugire gutyo nyene ku mubuga w'igitambara ca nyuma kumera y'ibitambara bya kabiri byateranijwe uzoshira utugozi 50 ku gitambara ca mbere wongera ushire utugozi 50 ku mubuga w'igitambara wongera ushire utugozi 50 ku mubuga w'igitambara gihereza bya bitambara bya kabiri byateranijwe akagozi kose gatumberane n'akandi uzokora ibipfungo bw'izahabu 50 uzoteranya ibitambara kimwe ku kindi ubuteranisha ibyo bipfungo gutyo bigira urusago rumwe hanyuma uzojisha impuzu mu bwoya bw'imene kugira ngo zigire ihema hejuru y'urusago uzokora bene izo mpuzu 11 uburebure bw'impuzu imwe ni intambwe 30
uzoshira utugozi 50 ku mubuga w'impuzu zateranijwe ubwa kabiri. Uzokora ibipfungo 50 by'umuringa. Ibyo bipfungo uzobishira kuri ya migozi kugira ngo ihema yegerane. Gutyo bicika ihema rimwe. Igihande kirenga ku mpuzu z'ihema, igice c'impuzu kizoba kirenseko kizokwenena inyuma y'urusago. Intambwe irenzeko hirya no hino mu burebure bw'impuzu z'ihema izokwenena ku mpande z'urusago hirya no hino kugira ngo kandi uzokorera ihema igipfukisho mu sato z'imfizi z'intama zisizwe ibitukura n'igipfukisho gikozwe mu maraso hanyuma uzobaza imbaho z'urusago mu giti cy'umunyinya uzishinge zihagarare. Urubaho rumwe ruzogira intambwe 10 z'uburebure n'intambwe imwe n'inusu y'ubwaguke ku rubaho rwose, kandi urubaho rumwe ruzogira amasonga 2 atumberanye. Ubigire gutyo ku mbaho zose z'urusago. Uzobazira urusago imbaho 20 uzishire amaja hepfo mu manuko. Uzokora ibitereko by'ifeza. Uzokora ibitereko by'ifeza 40 by'izo mbaho 20. Ibitereko 2 bije musi y'urubaho rumwe kugira ngo bifate amasonga 2 yako. Ibindi bitereko 2 bije musi y'urundi rubaho kugira ngo bifate amasonga 2 yako. Gutyo gushikaho uruhande ruhera. Uzokora ibitereko by'ifeza 40 by'izo mbaho 20. Ibitereko 2 bije musi y'urubaho rumwe kugira ngo bifate amasonga 2 yako. Ibindi bitereko 2 bije musi y'urundi rubaho. Kurundi ruhande rw'urusago amaja mu buraruko azoja imbaho 20 n'ibitereko by'ifeza 40 byazo. Ibitereko 2 bizoja musi y'urubaho rumwe, ibindi bitereko 2 bije musi y'urundi rubaho. Gutyo gushikaho ubwo ruhande ruhera. Nyuma y'urusago amaja mu burengero uzoshiraho imbaho 6. Uzoshira imbaho 2 mu mfuruka z'urusago amaja inyuma zizogenda zibangikanye. Hazoba rero imbaho 8 n'ibitereko by'ifeza byazo. Hanyuma uzobaza imitambikwa ku biti by'iminyinya 5 ku mbaho z'uruhande rumwe rw'urusago, 5 ku mbaho z'uruhande rwa kabiri rw'urusago, 5 ku mbaho z'uruhande rw'inyuma rw'urusago.
mu burengero. Umutambiko wo hagati na hagati y'imbaho uzova kumera ushike ku yindi, uzoshira inzahabu kuri izo mbaho ibigomo byazo. Hanyuma uzokora umukingo, uzoshinga urusago urukikuje ingingo waronkeye kuri uyu musozi. Kandi ibyo wiyumvire. Hanyuma uzokora umukingo mu muzi y'umuyugubwe, imuzi y'agahama n'iy'agahama gaca ibibatsi, nimuzi zijishe mu nyuzi zera zitsibye. Uzoshushanya ko abakerubini uyo mukingo w'impuzu uzowufatisha ibipfungo, kandi aho inyuma y'uwo mukingo w'impuzu uzokwinjizaho isanduku ry'amategeko. Uyo mukingo w'impuzu rero uzowutandikanirizo ry'aheranda n'aheranda rwose. Isanduku ry'amategeko uzoyishirako wa mupfundikizo ahirahiranda rwose. Imeza uzoyishira imbere y'umukingo, intebe y'amatara nayo imbere y'imeza ku ruhande rwo mu buramo. Imeza uzoyishira imbere y'umukingo, nayo amatara nayo imbere y'imeza ku ruhande rwo mu bumanuko bw'urusago. Imeza uzoba wayishize ku ruhande rwo mu buraruko. Hanyuma mu rwinjiro rw'ihema uzohashira umukingo w'impuzu y'umuyugubwe n'impuzu y'agahama n'iy'agahama gaca ibibatsi n'impuzu uyo mukingo uzowukorera inkingi zitanu z'iminyinya, uzishireko inzahabu, ingobe zazo zizoba iz'inzahabu, kandi uzozicurira izindi nkingi z'ibitereko bitanu by'umuringa. Uruhimbi rw'inkuka. Hanyuma uzokubaka uruhimbi mu biti by'iminyinya, rufise intambwe zitanu z'uburebure n'intambwe zitanu z'ubwaguke. Urwo ruhimbi ruzogira impande zine zingana n'intambwe zitanu z'ubuhagurutse. Uzokorera amahembe imfuruka zine zarwo. Aya mahembe agira umutumba umwe n'uruhimbi, kandi uzorugira imbere y'ugushiramwo umunyoto uva kuri go, ibipawa byago, ibikombe byago, amakanya yago n'ibirahuzo byago. Ibyo byose uzobicura mu muringa. Uzocurira akayungiro kameze nk'urusenga rw'umuringa ushire mu bikoresho. Uzocurira akayungiro kameze nk'urusenga rw'umuringa, ushira ibigombo bine by'umuringa ku mfuruka zine zago. Urusenga uzorushira munsi y'imbiga z'uruhimbi kuvana hasi, kandi urwo rusenga ruzogera hagati na hagati y'uruhimbi. Uzobaza iminiho y'uruhimbi
uzobaza iminiho y'uruhimbi n'iminiho mu biti, iminiho y'uruhimbi, iminiho mu biti by'umunyinya uyomekeko umuringa. Iyo miniho bazoyinjiza muri bya bigombo, kandi iyo miniho ije ku mpande zibiri z'uruhimbi igihe bazorurerura. Uzokora mu mbaho urugire ikirohori ibikingirizo vy'ikigo cy'urusago. Tumaze kubona uruhimbi rw'inkuka, ihema ry'umukama igizwe n'uruhimbi rw'inkuka, ibikingirizo by'urusago. Hanyuma uzokubaka ikigo cy'urusago mu ruhande rw'epfo amaja mu manuko. Ico kigo kizogira ibikingirizo bijishe mu nyuzi zera zitsibye by'intambwe 100 z'uburebure ku ruhande rumwe. Kizogira inkingi 20 n'ibitereko byacu 20 bikozwe mu muringa. Ingobe z'izo nkingi n'imitambiko yazo bikozwe mu ifeza. No mu buraruko biraba gutyo nyene. Ibyo bikingirizo bizogira uburebure bw'intambwe 100. Inkingi zabyo n'ibitereko byazo bizoba bikozwe mu miringa. Ingobe z'izo nkingi n'intambiko yazo zikozwe mu ifeza. Ubwaguke ibyo bikingirizo bizogira uburebure bw'intambwe 100. Inkingi zabyo n'ibitereko byazo bizoba bikozwe mu miringa. Ingobe z'izo nkingi n'imitambiko yazo bikozwe mu ifeza. Ubwaguke bw'ikigo ku ruhande ruhera ku burengero, mu burengero uzogira ibikingirizo by'intambwe 50. Hamwe n'inkingi 10 zabyo n'ibitereko 10 byazo. Ubwaguke bw'ikigo mu ruhande rw'ubuseruko iyo izuba riserukira uzobwo intambwe 50. Ku ruhande rumwe azoba hari ibikingirizo kurundi ruhande ibikingirizo bizogira intambwe 15. Inkingi 5 nabyo n'ibitereko 3 byazo. Ku irembo ry'ikigo azocako igikingirizo c'intambwe 20 kigizwe n'impuzu y'umuyugubwe Izo nkingi zose zikukuje ikigo zizofatanywa n'intambiko y'ifeza. Ingobe zazo zizoba iz'ifeza, ibitereko byazo by'umuringa. Uburebure bw'ikigo ni intambwe 100. Ubwaguke intambwe 50 kuri 50. Ubuhagurutse nabwo intambwe 5 zikazoba zakozwe mu mpuzu ijishe mu nyuzi zera zitsibye. Ibitereko by'inkingi bizoba bikozwe mu muringa. Ibikoresho byose by'urusago ibyo bakoresha byose mu kurusukura, impambo zose zago n'impambo zose z'ikigo bizokorwa mu muringa. Amavuta y'itara
wewe nyene ubwawe uzotegeka bene Isirayeli bakuzanira amavuta yitarava mu mizati. Aminiye kandi y'umusarara kugira ngo itara ryame ryaka mwihema ry'ibonaniro imbere y'umukingo wishije amategeko. Niyo Aroni n'abahungu biwe bazotereka neza iryo tara ku buryo ryaka kuva ku mugoroba gushika mu gitondo. Mwihema ry'ibonaniro imbere y'umuhigo y'umukingo wishije amategeko niyo Aroni n'abahungu biwe bazotereka neza iryo tara ku buryo ryaka kuvana ku mugoroba gushika mu gitondo imbere y'umukama. N'itegeko ry'intava rihawe bene Isirayeli n'imbyaro zabo imyaka n'imyaka. Amen. Ibyambagwa by'abahereza nkuka wewe nyene bwa uriyegereza mwene wanyu Aroni ari kumwe n'abahungu biwe umukuye muri bene Isirayeli kugira ngo ambere umuhereza nkuka. Ni Aroni na Anadabu, Abihu, Eliyaza na Itamari bene Aroni. Uzogira mwene wanyu Aroni ibyambagwa byeranda bibi kimenyetso cy'ubuni nazwa n'icubahiro. Nawe uzobwira abahinga bose bashizemwo umutima n'ubwitonzi bajishira Aroni ibyambagwa kugira ngo yitirigwe uzogira mwene wanyu Aroni ibyambagwa byeranda bibi ikimenyetso cy'ubuni nazwa n'icubahiro. Nawe uzobwira abahinga bose nashizemwo umutima w'ubwitonzi bajishira ibyambagwa kugira ngo yatigwe ambere umuhereza nkuka. Ngibi ibyambagwa bazojisha akajagikiriza ijyangianitore ifodi ikanzu umutamano utatse igitambara cyo mu mutwe n'umukanda. Mbega bwa bundi igitambara cyo mu mutwe n'itegeko. Iyo muhereje rero mukingurire mfunge simwe muri kuyakorera none. Bazoshishira Aroni mwene wanyu ibyambagwa byeranda be n'abahungu biwe kugira ngo ambere umuhereza nkuka. Bazorondera izahabu, irangi ry'umuyugubwe, irangi ry'agahama n'iry'agahama gaca ibibatsi n'inyuzi zera, ifoti n'akajagikiriza, inyambaro ubundi n'indangagaciro ahantu sino harengana. Ibyambagwa by'abahereza nkuka ibyambagwa by'abahereza nkuka. Ndasabye ngo Imana mushobora byose iduhe ibyambagwa byiza, turinde kumena ibanga, turinde kujuragirika, turinde guteterwa, iduhindura amazina mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umunezero ubwoko bw'Imana. Amen.